ibisata cyane cyane twabonyemo ibibazo twagiye dutubona bene igihugu duca tubwira ko turabira hamwe dutanga icyo twiyumvira ko cokogwa. Gisata cya mbere rero twabonye tugoma turonkamo ibibazo byinshi nk'uko no mu yindi myaka byagiye biboneka mu maraporo ni gisata cy'ubutungane. Igisata cy'ubutungane twakisanzemwo ibibazo byinshi cyane aho abene igihugu baguma bagaruka berekana ko amadosiye atava hari, berekana yuko habamwo ibiturire bidasanzwe, berekana yuko gufunga hari aho usanga byabaye nk'uko umengo ni ibintu bisanzwe agakorakoranye ko kose abashikiriza amanza canka abajejwe inyamiramabi banyarutsa gufunga. Turiko turatangaza ko ibarabara Bururi Gitega ryakozwe ubu abene gihugu bo mu Bururi bashobora gushika Gitega vyoroshe bigaca bijyanirana na activité économique bijana amamesa yo mu Rumunga gashika Igitega n'Ingozi iri mu Yinga neza. Yo bari inkuru nziza ku bene gihugu ituma batera imbere. Ese twobona ya migambi ya paeje, ya migambi myiza nka banque d'investissement pour les femmes, banque d'investissement pour les jeunes, rya shuri ryiza rifasha abanyeshuri bahejeje amashuri kugira ngo bige imyuga ry'ikarusi ko rihari kugira abana b'u Burundi bagire icyizere ko imbere ari heza, kuko ni heza je sinobideha ko imbere ari heza. Bisaba yuko twese turi kumwe, umwe wese azatanga amakuru agasazagaza ibyiza by'u Burundi, kuko tumutuka tugirane igihugu ari igihugu cyacu. Harakwiye kwigwa rero ukuntu abanotere bokwizwa canke abakora ibikorwa bijanye n'ivyo bogwizwa mu ntara zose mu burere bwose aho ibikorwa ari byinshi, kugira ngo bashobore kuza barafasha guhagararira amasezerano. Hama kandi aya matongo dufise ivyo dutunze byose tukaza turavyandikisha kugira ngo ikintu cyose kibe gifise karanga muntu yacu, kugira ngo tuze turagabanya amatati, kuko iri terambere turiko turajamwo risaba ko abantu bose bakora ibintu muri transparence. Imifurege yose namwe muze mutira agashambara muhace yarazivye yose, birateye agahinda. Imbere y'ingo usanga umufurege warazivye, ku mabarabara atandukanye imifurege yarazivye. Ukiyumvira rero ati none bano bantu baba hano mbega abajejwe intwaro bariko barakora iki? None ko nyene icubahiro yatanze intumbero, hasigaye iki kugira ngo abene gihugu abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye dushobore kuvyumva. Murakoze cyane yeniteka mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bene gihugu muko muradukurikira. Ubwa mbere mbanje gushimira Imana mushobora byose ko yadufashije tukagera uno munsi wo kuza gushikiriza icegeranyo cy'umwaka wa kabiri turi mu mabanga. Iki cegeranyo rero kirangwa n'ibintu nyamukuru bibiri. Icambere nuko kino cegeranyo kiza kirimo ibikorwa byaje bishigikira biza bishigikira ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa bigamije ko tuzoshika kuri yambona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ikigira kabiri nuko iki cegeranyo kirashimikira cyane kandi ku mpanuro
tubona twoshikiriza abarundi abasanzwe barongoye ibisata bitandukanye vya leta canke n'abikorera utwabo kugira ngo igihugu cacu kizoshobore gushika ku iterambere rirama. Ubwa mbere rero nk'uko nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yabivuze, twama dufise inyota yo kubereka ico runo rwego rukora kugira ngo ntihagire umuntu aza aritiranya ubutumwa bw'urwego rw'umuhuza n'ubutumwa bw'izindi nzego z'igihugu. Niko urwego rwavuye mu masezerano y'Arusha, kandi mwese murabizi ko y'Arusha abantu bari bariyo burya bari batetse imitwe bidasanzwe kuko baratoye inyishu zitari nke kubijanye n'ivyari bigoye igihugu, ndetse ibitari bike nyamukuru mbere nka vyose ubu biza vyarashizwe mu ngiro, mbere bigashirwa no mu ibwirizwa shingiro, na cyane cyane n'urwego rw'umuhuza rurashirwa mu ibwirizwa shingiro. Ivyo rero vyerekana ko muri ivyo biganiro bariko bakora ibintu bikomeye cyane kandi bashitse no ku bintu bikomeye cyane. Urwego rw'umuhuza rero rwaciye ruvuka ngaha mu Burundi, ariko siho rwatanguriye, rwari rusanzwe ruriho no mu bindi bihugu kandi mu bihugu biteye imbere cyane. Mbere uno munsi bihugu byinshi cyane byo mu isi birashiraho urwego rw'umuhuza, ashobora kuba atitwa ombudsman cyangwa mediateur, mugabo aritwa n'irindi zina, ariko biboneka yuko aje kurangura ubutumwa busa n'ubu bw'umuhuza w'abarundi. Akarorero nuko murabona muri Amerika muri leta yaho baheruka gushyiraho umuntu wazoraba ingene ibikorwa vya leta bigenda, ingene leta ikora ibintu, ubushobozi bw'ingene iriko irakora, ministère de l'efficacité gouvernementale. Irya jeno igereranya n'urwego rw'umuhuza kurikiranira hafi ingene abantu bariko barakora, ko bariko bakora ku neza y'abenegihugu babatoye, ko badahungabanya agateka kabo mu gihe bariko barakora, kuko byose bigaruka ku mwenegihugu aba yabatoye. Urwego rw'umuhuza rero muri make ruhuza abenegihugu n'inzego z'igihugu. Uvumvise guhuza wumva ari amatati gusa avugwa, ariko abantu uko urwego rw'umuhuza rutegereza gukora bivanye n'ingene itegeko ribivuga. Urwego rw'umuhuza iyo vy'ukuri nyene habaye amatati hagati y'inzego z'igihugu n'abenegihugu, kuko ivyo birashika ugasanga cyane cyane abajejwe inzego zitandukanye ntibariko barabyifatamo neza, ntibakoreye umwenegihugu ivyo bateza kumukorera nk'uko bitegerezwa. Umwenegihugu rero agasirisimba agateba akabona ati reka ngende kuraba umuhuza afashe gushikira urwo rwego. Ni ukuvuga bisaba ko umuhuza yoshikira izo nzego zose kandi akumvirizwa kugira ngo ashobore gushikiriza ivyo abenegihugu baba bifuza gushikiriza batashoboye kuronka ingene bashikiriza abo baba bijejwe. Ariko kandi urwego rw'umuhuza rurajejwe kandi kwigisha no kurera abenegihugu kugira ngo nabo nyene muri ivyo byose abifuza ku nzego z'igihugu bamenye ingene bifata, bamenye uburyo babirondera amaprocedure, bamenye kandi ivyo bafitiye uburenganzira n'ivyo badafitiye uburenganzira. Novuga ko ari ivyo nyamukuru, kuko haba ngaha mu gihugu canke hanze urwego rw'umuhuza kandi rurafise uburenganzira bwo ushobora kuja mu bikorwa bitandukanye nk'uko itegeko ribivuga bijanye n'ivy'ubuhuza, mu gihe umukuru w'igihugu aba yarurungitse ati genda muri hariya hantu bakeneye guhuza userukire, navyo nyene birashoboka. Rero mu kurangura ayo mabanga ibyo twagiye twisunga tugenda twisunga kandi
nuko ni bikorwa abantu batekanye, ari nico gituma bisaba yuko umwenegihugu akwituye umwumviriza, ugafata umwanya ukwiye kumwumviriza, hanyuma ugatangura ukaraba ingene uwo muhuza n'uyo baba bafitaniye amatati. Ivyo rero ukabikora mu bwigenge ntangere, utagiye ku ruhande rucankuriya, kandi ukabikora mwibanga kugira ngo uwo wese ari muri urwo rugendo rwo kumvikanishwa n'uyundi amabanga yiwe ntasohoke. Ikindi gihambaye nuko muri urwo rugendo rwo guhuza abafitaniye amatati, kenshi hariho abantu bafise ibigumbagumba, bigasaba ko umuhuza abanza kubafasha gutuza, bagasubiza hasi, akabagabanya ivyo bigumbagumba kugira ngo urwo rugendo rwo guhuza rugende neza. Aha rero abakora nk'umupsikologe, agakora nk'umuntu nyene ateza gushira mu ngira amategeko, kandi akongera agakora nk'umuntu ashaka neza urukundo, gusubiza hamwe kwabo ariko arumvikanisha. Rero muri ivyo bikorwa twebwe nk'urwego rw'umuhuza, murumva ko tujejwe guhuza abenegihugu n'inzego z'igihugu no kubarera kugira ngo bigende neza, bashobore kuzarubahiriza ivyo bategekwa n'inzego z'igihugu. Ariko rero twarasanze ko abenegihugu basigaye bahurumbira n'urwego mu matati ari hagati yabo, imbere yuko baja muri sentare bakabanza bakaza bakadusaba bati twumvikanishe, kandi nivyo turabikora n'umutima mwiza. Canke naho iyo bavuye muri sentare naho nyene hari aho baza nabo nyene tukabumviriza, dusanze boshobora gutora inyishu bitoreye bo nyene bagahebe bijya byo muri sentare, bituma haguma hariho uvuga ngo naratsinzwe, naho nyene tukabibafasha. Uru rwego rero abantu bakunda kugwikwitiranya ibikorwa vyago n'izindi nzego, ico nababwira nuko urwego rw'umuhuza rujeje gukurikirana ibikorwa vy'inzego zose. Nukuvuga urwego rw'umuhuza, haba urwego rwa executive iyo ruko rurakora, murazi y'umuntu ariko aratamba ntaheza ngo abone ko atamba neza canke nabi, burya ababibona n'ababari inyuma bakabona tubere ko atamba neza canke nabi. Yatamvye neza kuko afise ukuguru kwavunitse, canke yahagaze ku nkombe ntaheze ngo atambe neza. Ivyo tukabiraba tukagira ico tubivuzeko. Urwego rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka naho nyene turaheza tukaza turabarabira na mwebwe. Nk'ubu twabonye ko umenga ibikorwa vyatanguye bitevye, muratubabarira, ntituriko turabaha rumarike ko ntitubifitiye uburenganzira, mugabo natwe turanota tukavuga duti inama nshingamateka mu bihe vy'amatora hari aho ibikorwa bidatembera neza, kandi amatora azohera mu kwezi kw'icenda. Hamwe mutagumye ku kivi, murumva ko abenegihugu tubava tuba raporo mbi ivuga ngo babashingamateka hari ivyo batariko barakora, kandi igihugu kibandanya kibaho. Urwego rw'ubutungane nico kimwe, mu guca imanza barigenga, ariko nabo nyene umwenegihugu arashobora kubona yuko urwo rwego rwaciye urubanza ntirurushire mu ngiro, aho tukavuga duti shira mu ngiro urubanza. Arashobora gushinga urubanza rugateba guhamagarwa, tugasaba duti raba muhamagara umwenegihugu aje kuburana amenye ibimurindiriye. Hari aho urubanza rucika nabi by'urukomba amazi, tugaheza tukabafasha gushikira inzego zindi zobafasha, nka rwa rwego secretariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, kugira ngo bashobore kubarabira ko ibintu byoheza bigasubirwamo. Twebwe rero turaba ingene muri ko muratamba, tubonye rero ubutamba nabi tukamukebura kugira ngo ashobore
kuja ku murongo kugira iterambere turondera dushobore kurishikako. Niho rero mvuga nti urugwego by'ukuri rafise akamaro twihweje n'ingene n'ibindi bihugu byose bica biriko birazishiraho, kuko iterambere ntirizokwigira rishoboka n'umunsi n'umwe mu gihe umuntu bavuga ngo raba iburyo akaraba ibubamfu, dufate nk'abari mu ntwaro ahatandukanye, mu gihe umwenegihugu agenda mugana ntamwumvirize kandi umwenegihugu ari we soko ry'iterambere, ari we ari ku gikorwa hariya ku rubuga, ubundi nawe ajeje kumufasha kuri icyo gikorwa kigende neza. Muri make iterambere riza hari amahoro. Natwe turi tuja mu ibikorwa byose dukora ni uguharanira yuko haboneka amahoro, abantu bakabana neza, agateka kazina muntu kakubahirizwa, ibijanye n'ibikorwa vya investissement bigakorerwa ahantu hari cyuka kimeze neza, abandi n'abanyamahanga bari muri ivyo bikorwa bagafatwa neza kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Rero muri iyo ntumbero twababwiye ibikorwa amadosiye twashoboye kuronka uno mwaka na 525, kandi turabona yuko yose yarakozwe ku bice 93%. Hanyuma twihweje tukagira comparaison no mu mwaka uheze, uno mwaka amadosiye ntabwo yabaye menshi cyane ku mvo zitandukanye, ku mvo z'uko haba igikorwa cyiza cyane rwose cyo gushima ko inzego zose z'igihugu n'amashinga amateka, nteguza amateka, abo muri leta, umuhuza w'abarundi bose uno mwaka barakoze birashimwa ku bijanye no kwegera bene gihugu ku rubuga, bakababwira ibibagoye, mbere inyishu zimwe zimwe zikaza ziratorwa. Tukaba tuvuga duti ikorwa nk'icyo gikwiye kubandanya kugira ngo inyishu zize ziratorerwa aho ibibazo biba bishingiye, ntizitorerwe Bujumbura ikibazo kiri Cendajuru. Hama ikindi cyatumye kandi ibibazo bitaza ari byinshi ku rwego rw'umuhuza, nuko kandi abantu bahora bakunda kuza i Bujumbura kugira ngo baze gushikiriza ibibazo, twarabahaye hariya mu bikibani wabo abunganizi b'umuhuza baba bari ngaho hafi, babwira ikibazo tugashobora kugitorera umuti batiriwe baranandika makete ngo twandike ngo hari amadosiye angana gutya. Ikindi nacyo kandi nuko aho tugiye hose canke no ku matelefone abene igihugu baradushikira bakatubwira ibagoye, na tukagerageza kuca tugira ama contact ku matelefone kugira ngo ntibirinde kuba birebire. Twaragendeye rero ibibanza bitandukanye nk'ama prison, nk'ubusho, ibi byose navyo nyene biri mu bintu byagiye bituma abo twagiye dusanga ku kivi baca batora ibintu bica bitora umuti. Ingingo ya nyene icubahiro mukuru y'ucacu Burundi ku bijanye n'ama prison yo kugabanya abafunzwe yabaye kirumara, kandi tukifuza yuko yobandanya kugira ngo ibibazo by'aba bafungwa bigume bitora umuti. Twarashoboye kandi kuza turegera imigwi itandukanye nk'abakenyezi, nk'ugwaruka, tugakorana ibikorwa bitandukanye, tukagira ibiganiro bitandukanye kugira tumenye ibibazo bafise, dushobore kubishikiriza, bashobore kuja by'ukuri mu iterambere, kuko basanzwe bari umugwi munini ya cyane uhaze mu iterambere vyoba ikibazo. Mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu, twararonse bakwe yo kurongora urwego rw'abahuza ku rwego rwa Afrika mu karere ko Afrika yo hagati, tukaba naho nyene twashoboye kugira ihuriro ry'ugwaruka ruri muri ako karere kugira ngo tubigishe ibijanye n'amahoro,
ubumwe n'iterambere. Twaragiraniye imigenderanire kandi n'abandi bahuza bo mu bindi bihugu. Rero mu gusozera twobabwira yuko hariho umwihwezo twagize ujanye n'ingene ibintu bimwe bimwe byifashe, tuniyumvira yuko twotanga ivyiyumviro, turaziyumvira gutanga ivyiyumviro vyotuma hoba impinduka mu bintu bimwe bimwe, natwe tukagira ico dukontribuwe muri izo mpinduka, kuko mu itegeko ritugenga harimo nuko dushobora gutanga agacumu k'ubumwe, tugatanga ivyiyumviro byoshobora gukorerwako kugira ngo byukuri ibintu bimwe bimwe bitariko biragenda neza bishobore gutora umuti. Nuko rero ubwa mbere twashaka kuvuga ku cerekeye ibisata cyane cyane twabonyemo ibibazo twagiye dutubona bene igihugu, duca tubwira ko turabira hamwe dutanga icyo twiyumvira ko cokogwa. Igisata cya mbere rero twabonye tuguma turonkamo ibibazo byinshi, nk'uko no mu yindi myaka byagiye biboneka mu maraporo, ni igisata cy'ubutungane. Igisata cy'ubutungane twakisanzemwo ibibazo byinshi cyane, aho abene igihugu baguma bagaruka berekana ko amadosiye atava ahari, berekana yuko habamwo ibiturire bidasanzwe, berekana yuko gufunga hari aho usanga byabaye nk'uko umengo ni ibintu bisanzwe, agakorakoranye ko kose abashikiriza amanza canke abajejwe inyamiramabi banyarutsa gufunga. Twaragerageje rero kuyumvira inyishu zotorwa. Inyishu ya mbere vyerekeye ubutungane, twariyumviriye yuko turavye ingene urwego rw'abahuza ku mitumba bakora, kandi muri rusange ukabona ko biriko biragenda neza, yuko ariko tugasanga ko imanza rimwe rimwe araho zica zungururizwa muri tribunal de résidence, zikungururizwa muri tribunal de grande instance, ugasanga mbere niho ziherera no munsi haracari hagahaze. Hari aho ca kindi cy'uko hari hifujwe ko urubanza cyane cyane rw'itongo, ko nizo nyinshi, canke n'urubanza urwo ari rwo rwose rwocikira mu kibano, aho ibintu biba vyabereye, aho ibintu biba vyakorewe, aho abantu baba babizi baba bari. Duca dusanga uko zunguruzwa niko ivyo bintu, icyo cyiyumviro cyiza kigenda kitabandanya gikurikizwa bivuye ku mvo zitandukanye. Rero tukagira duti kujya ku mutumba hari abahuza kandi bariko baravyifatamo neza, hajya mu kibano no ku ntara hoba novuga nk'abantu b'abahumure canke abantu b'abasaje boza iyo imanza zicitse zigashirwa mu ngiro, ubabaye wese imbere yo kuza mu nzego ziri Bujumbura yobanza gucako, hanyuma bakabirabira hafi, hanyuma bagaheza bakabitorera bakabona ukuri, kuko iyo uri aho ibintu vyabereye ukahashika neza. Ngaha mu Burundi jewe novuga nti nta rubanza rumwe gonanirana, nta n'ikintu na kimwe kitotora umuti. Nico kibe kandi n'imanza vyanka ko zishirwa mu ngiro, vyose urwo rwego ruri hafi y'abene gihugu ku ntara, hako bibi ibintu vyo kumanuka i Bujumbura muri ministere naho muzi ko bakira iziva mu gihugu cose, nabo nyene ntako batagira, ariko murumva ko birabarengera. Hakaza haraba abantu mpanuzwa jambo kugira ngo nubwo hoba ari ugufata ingingo habe habaye icegeranyo
icegeranyo kirimo vy'ukuri ibintu bitomoye kandi bishingiye ku bintu vy'ukuri vyabonye n'abantu biteka b'ubuntu b'umutima kugira ngo bifashe yuko abacamanza canke abashikiza amanza binyegeza haba mu guca imanza canke mu gufunga inyuma y'ububasha bafise bame bazi ko hariho ijisho ririko rirabaraba n'ahandi hoho procedure judiciaire uko mbona zisanzwe zimeze ukuri hari aho gutera kukamenyekana iyo bigeze mu nzego zo hejuru umugabo umwanya bo watakaye bigaca bija à l'encontre ya wa murindi w'iterambere turiko. Ikindi kandi twihweje nuko ikintu kigwiza imanza cyane cyane kandi nuko atavyemezo biboneka abantu baba bafise. Abantu ngahi wacu turumvikana tukagenda tukiherera tukumvikana ko tugiraniye amasezerano tukibagira yuko mu mategeko amasezerano yose yemezwa na noteri. Ivyo tukabikora kuko tuba dushaka yuko amasezerano yacu rimwe rimwe atamenyekana kugira ngo ntiduhave obere hari ico ituronderako. Harakwiye kwigwa rero ukuntu abanoteri bokwizwa canke abakora ibikorwa bijanye n'ivyo bogwizwa mu ntara zose mu burere bwose aho ibikorwa ari vyinshi kugira ngo bashobore kuza barafasha guhagararira amasezerano. Hama kandi aya matongo dufise ivyo dutunze vyose tukaza turavyandikisha kugira ngo ikintu cyose kibe gifise karanga muntu yacu kugira ngo tuze turagabanya amatati kuko iri terambere turiko turajamwo risaba ko abantu bose bakora ibintu muri transparence muri honnêteté atari ivyo bica bigorana baba bagwiza yababa aba investisseurs internes ou étrangers baca badutinya bakabona ko umenga ibintu vyacu ntibitomo. Ikindi naco kubijanye na investissement nyene hakabaho des réformes de la justice commerciale dans le sens y'ukushiraho arbitrage mu gihugu, un centre d'arbitrage de médiation ifasha yuko abantu ibintu bimwe bimwe abantu kandi bavyifuje boza baragenda bakabanza kubumvikanisha imbere yuko baja mu manza ibija mu manza bikagenda ari uko abantu bananiranwe vy'ukuri kuko ikiza cyo mu centre d'arbitrage nuko haba harimo abantu ba expert mu matière atandukanye nukuvuga ugiye kuburana urubanza rujanye n'ivyo kubaka haba hari uje ivyo kubaka atanga umuco mugabo namwe nimwibaze nabo bacamanza naho tuza turavuga burya ahari niya abantu umuntu wamuhaye chantier ntayubake neza ugaca ugenda ukamutwara ku mucamanza sinibaza ko ibintu vyo kubaka vyokoroha ingene asigura ingene vyagenze isima itakwiye amakaro atatewe neza ibiyo bitatewe neza amasanitaire n'ibindi birasaba yuko haba abantu ba expert basi ingingo zikaja muri sentare zigiye kugira ngo baformalize zigire la force exécutoire. Ico onya naco nyene cofasha cyane gose. Hanyuma kandi kwigisha abacamanza bakabandanya biga kuko le monde évolue ivyo twari muno musi yozo turi mwejo umucamanza rero yavuye kwishura ashikira ku ntebe y'ishuri n'uno musi akabacicaye yakazi akabacicaye ngaho acimanza gusa mugabo hariho ibintu bimwe bimwe bihindagurika hariho uburyo ibintu biteye imbere atamenya bituma tuguma turi nyuma kandi ivyo n'abavoka ba mu Burundi barabikeneye n'abadotere tugafata izi nzego zose zidufasha kugira ngo dukinga amatati zigaheza zigahugurwa bikwiriye kandi zigakurikiranwa neza. Ikindi kandi twashoboye kwihweza nuko hariho ibikorwa byo kurwanya ruswa byo kurwanya fraude byo kurwanya amadetournement ni vyiza cyane
intumbero nziza cyane yatanzwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, kandi inzego zose zigategereza kuyikurikiza, cyane cyane mbere abajeje gukurikirana abo bantu babononye. Ariko hariho icyo twokebura ngaha kijanye nuko abasanzwe bakora ivyo bikorwa bo bikora bakurikije amategeko, na cyane cyane kubijanye no gufata ibiba biri reproduit cyangwa ibintu biba byakoreshejwe mu cyaha, sinovuga byakoreshejwe mu cyaha cyangwa resezi dufata bagira za fraude cyane cyane. Hari aho usanga cyangwa bakora amakosa mu ibarabara. Ibi bintu tuguma tubigaruka ko twari twabivuze no mwaka uheze, by'ukuri umuntu umufatiye mu cyaha ariko atwara nawe umuduga, uwo muduga nta kosa ufise, ikosa rifise umuntu. Umuduga nubandanye ibikorwa bya misi yose, kandi no muntu uheze umuciri ubanza byihuta kugira aje kubandanya ibikorwa, cyangwa nimba ari igihano akora agikore, kuko turamaze kubona ko yafashe umuntu yamufunze cyangwa ntiyamufunze yamwatse wa muduga cyangwa ya moto, agaca yijana nta na PV dosezi y'iyo moto cyangwa y'iyo modokari cyangwa y'icyo gikoresho cyari cyo cyose yamufatanye, agaca yigira bikaba amazima yongo. Mbere ikibabaje nuko hari ahantu hamwe twagiye dusanga yuko uyo muntu yafashe uwo muntu agaca anyuruza resezi, ahubwo ugiye kubaza ati mbewe umuntu vyagenze gute, agaca ahubwo amukora intebe ishusha akamushyira ku bindi vyaha atamubonanye kugira ngo nturonka uvugira. Ico kintu rero abajejwe abatohoza n'abajejwe gukurikirana ivyo bintu nibavyitwararike, nibakore ibintu bakurikije amategeko, niho nico gikorwa coshika ku ntumbero nziza. Hanyuma muri iki gihe tugiye kuronka inzego nshasha zivuye mu matora, birasaba yuko hategurwa neza abantu bazoja muri izo nzego, bakigishwa icyo bagiye gukora, icyo bazoba bajejwe n'ingene bogikora. Kuko ibi tubibona kuko muri education citoyenne twagiye dukora mu manama twako n'abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye, mu makomine atandukanye, twagiye dusanga yuko hariho ubaza ugasanga ntiyumva neza ibyo ajejwe, kandi ukanabibona ko abene gihugu byanse ko abafasha atari kubanka mugabo ari kubera tumva ingene bikora. Akarorero nkaho twagenda tukabaza duti mbega aha mu komini w'abo abana bose bari ku ishuri, ati baza diregiteri mbona amashuri yuzuye. Hanyuma wabaza diregiteri tego amashuri wanje aruzuye, ariko waronse abantu bakubwira ko hariho umwana atashoboye kuronka ikibanza. Hanyuma tugaca tubona yuko ni ingorane yo kutamenya diregiteri w'ishuri canke DPE canke DCE, yuko utamenya yuko ajejwe abana bose bageze mu myaka yo kwiga, abaje n'abataje, mbere akagira n'isekeza ryo kugira evaluation suivi, kuraba yuko ku mitumba itandukanye ajejwe akoranye na ba chef de zone na banyumba kubi na bakuru mitumba, ko atamwana numwe yasigaye muhira. Bishitse ugasanga ayo mashuri ntakwiye, ibi byagoma ntibikwiye, bakatanga hapo kugira ngo leta ishobore guca irondera uko bishoboka kose hashobore abana bashobore kuja ku ishuri bose, kuko tutabajanye ku ishuri ni ngorane. Wabaza umuntu ajeje amagara y'abantu timbega ugira desante zingahe mu mitumbi y'abanyagihugu ata epidemi, akakubwira ati eka tuye tugende, bishitse hakaba epidemi peut-être tahandi badusanga mu makabine. Ariko nivyo nyene gutembera abene gihugu nabo nyene birakenewe kugira ngo bashobore kumenya yuko abene gihugu by'ukuri amagara yabo beze neza, umwe wese mu gisata jejwe. Rero hama abo bakuru mitumba bakamenya, abajejwe intwaro bakamenya yuko bajejwe gukurikiranira hafi abene gihugu kubuziba bumeze neza mu bisata byose, bageza bagaha raporo ajejwe igisata kimwe kimwe cyose. Ibi rero nco gutuma dusaba yuko renforcement de capacité kuri abo bose, mbere abazoba batowe bose ku nzego zose bo kwigishwa, kandi ibyo bizofasha cyane gose ko
abantu bahinduka bakamenya ico tukamenya ico tujejwe umwe wese maze umwe wese uruhara wiwe mu kugira ngo dushikire yambona kazoza akarumenya. Hanyuma kubijanye na n'indero twabonye ko hariho n'ukuri indero ibijanye n'ubumenyi biriko birasubira inyuma cyane. Hanyuma tukabaza abigisha n'abaderetera b'amashuri bakatubwira bati tuba dukeneye renforcement de capacité na twebwe, kandi kirumvikana tumaze kuraba mu bindi bugende bigenda burya abigisha n'abantu biteka cyane kandi n'abantu b'incabwenge kandi nibo banandika ibitabo byinshi cyane sumba n'abandi. Rero turababwira duti mbe none iyo renforcement de capacité mukeneye ubwo mwone moyigiranira hagati yanyu. Baratubwira bati byoba byiza cyane kuko nta namwe hatariho abantu n'abakeyi baba bumva ibintu gusumba abandi. Rero tukaba tuvuga duti hamwe inzego zibijejwe zibishimye zoraba renforcement de capacité ikaziraba au niveau local bakiyorganiza kugira ngo muri communauté imwe yose baze bararushanwa ku bumenyi bw'abigisha ku bushobozi aribyo bica bitanga kandi umusaruro mwiza kubijanye n'ubumenyi bw'abana tubashinga. Ikindi naco twagiye turihweza kandi nikijanye n'ingene abajejwe intwaro n'abene gihugu bose bakurikira intumbero zitangwa na leta y'u Burundi n'izindi nzego zose zitandukanye. Ivyo tubifatira cyane cyane kubijanye n'intumbero idasanzwe yatanzwe na nyine cyubahiro mukuru cyacu Burundi ivuga ko abene igihugu bose bakora isuku umwe wese ahaherereye. Twarakoze rero umwihwezo turagira n'amadescente sur terrain aha mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane aho by'ukuri twasanze ko imifurege yose namwe muze mutira agashambara muhace yarazivye yose birateye agahinda. Imbere y'ingo usanga umufurege warazivye, ku mabarabara atandukanye imifurege yarazivye. Ukiyumvira rero ati none bano bantu baba hano mbega abajejwe intwaro bariko barakora iki? None ko nyene icubahiro yatanze intumbero hasigaye iki kugira ngo abene gihugu abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye dushobore kuvyumva. Kuvyukuri biraryoshe tuko turasaba leta ngo duhibi na biriya dukorera ibi na biriya, ariko tukibagira ko buryo bwinshi buzogira mu gusubiramo kubaka aya mabarabara asambuka tubona buzogiramwo mu kuvuza abene gihugu batewe n'ingwara runaka kubera isuku rike, tukibagira yuko ejo na hirya y'ejo ibi ama infrastructure yose dukoreramwo mu mabiro ahantu hose dukorera ari itunga ry'igihugu rikwiye kubungabungwa, kandi noneho yuko agashambara gafuba ababene gihugu badusanga muri ayo mabiro yo basanze hadakubuye cyangwa bagasanga imbere yaho hatameze neza burya baraheza bakabona yuko natwebwe ataco turimwo. Izo ntumbere rero nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi atanga, leta y'u Burundi itanga zirakwiye kwitwararikwa tukaguma tuzibutsa bene gihugu twese abatowe abantu bose tukabandanya tubibibutsa. Uwundi mwihwezo twashoboye kugira nikijanye n'abantu ni liberté d'expression ngaha mu gihugu cyacu ni vyiza cyane irahari, ariko harahirenga inkombe kuri bamwe n'abandi. Ugasanga abantu batanga amakuru batatohoje neza, ugasanga bariko barabesha. Ego hari ibyo tudashobora gukontorora bivijya nino, ariko jewe novuga nti utanga amakuru be nayo burya nawe nyene aba ariko ari decredibiliza. Ngaha anye hagati mu gihugu ugasanga naba nyamakuru nyene bambabarire nabo nyene ndabagarukeko, hari aho batanga amakuru atacabarira abantu kuko ari utwensolite gusa, ugasanga
mu nama ngaha anyi turi kumwe ngaha mu nama mugabo ifoto y'umuhuza ahejeje yayuje yamaze gushika hanze tukabihiga ingene yashitseyo tukabura nukuri professionalisme igaruke mu bajournaliste muze mutanga amakuru yubaka abarundi hanyuma kandi noneho ubwo bwensorite canke ibitagenze nabi neza sivyo vyonyene byo gutanga kwa makuru hariho ivyiza vyinshi cyane ngaha mu Burundi byo gutanga kwa makuru ese abajournaliste bose bava bakagera mwoza murifata mu jisho mukibuka ko igihugu cyacu gifise ibintu vyiza cyane nk'ibibanza vy'iratiro cyane imigambi myiza cyane iriho kugira ngo ifashe abene igihugu gutera imbere byoba vyiza tubonye abajournaliste cyane n'abandi bose turiko turatangaza ko ibarabara Bururi Gitega ryakozwe ubu abene igihugu bo mu Bururi bashobora gushika Gitega vyoroshe bigaca bijyanirana na activité économique bijana amamesa yo mu Rumunga gashika Igitega n'Ingozi n'Imuyinga neza yoba ari inkuru nziza ku bene igihugu ituma batera imbere ese twobona ya migambi ya paeje ya migambi myiza nka banque d'investissement pour les femmes banque d'investissement pour les jeunes rya shuri ryiza rifasha abanyeshuri bahejeje amashuri kugira ngo bige imyuga ry'ikarusi ko rihari kugira abana b'u Burundi bagire icizere ko imbere ari heza kuko ni heza je sinobideha ko imbere ari heza bisaba yuko twese turi kumwe umwe wese azatanga amakuru agasazagaza ivyiza by'u Burundi kuko tumutuka tugirane uguma ari igihugu cyacu kandi ibi vyiza duhafitiye vyaba ku rwego rw'igihugu vyaba ku rwego rw'imiryango ntacyo bizotumarira mu gihe igihugu cyacu twebwe tugituka bigatuma aboje kudushorera ya mavoka aboje kudushorera ikawa abaje kudushorera icyayi aboje kudushorera amamesa aboje kuraba amafi mwitanganyika baca batinya kubera amakuru mabi tuvuga aho kwerekana amakuru meza murakoze nyeniteka urakanya mama